Ibuhiga. Nyuma y'umukuye? Okay. Hamwe n'udahe madame wenga? Oya, turabana biye. Bana biwe. Sawa. Urabona byashobotse yuko abaganga twakoze ibyacu ariko yaduka Imana ikora ibyayo. Turabizi Imana yakize, ndabizi. Ariko kuba mwamuzanye Ntuzeni Frank ngaha byashobotse gushobora kuba yokira. Umva yitaje Imana byashobotse gushobora kuba yokira. Uvuze? Wihangane ko azi kugira
Chantal nawe n'amahoro kabisa. mwe muje kuraba amagara nyene yifashe natuje gutora inyishu nanenzere gusa igihe nk'aho usanga ukomeye woza ufata mu gute naca menya uko nokwirinda sinshurashure canke sinkoreshe ivyo abagwamugira bakoresheje hama usanga bambaye nawe naca menya uko nkingira abandi kugira ntibaze bawandura neza cyane hama Chantal we nawe Cyanje icyo nokora nukigenza neza kugira sinandukiza abandi. Hama nkakurikiza ingingo nkuko iri. mbe nzire gusa nize neza yuko mwese muzi igituma umuntu ashobora kwandura umubiri murabizi none wambwira nk'ibintu wotuma ushobora kuba kwandura umubiri ibikenewe ndabizi ibyo ntazi nabyo numva ntabyazi Chantal Sabwe. nize neza yuko muzi igituma umuntu ashobora kuba kwandura umubiri Turabizi. Okay. Tugiye kuraba Chantal Sabwe. bana urabiye neza usanga hanyuma nize neza yuko igihe usanzwe ukomeye ushobora kuba kwirinda ugatuma wo kwandura ababizi nibaza urashobora kuraba ukaba wo kwirinda ibikoresho bitobora uruhu ubusambanyi mu bitekingiye Yego. ugashobora kuba wo kwirinda ndibaza ko bizi ibikoresho bitobora uruhu n'ubwende n'ibindi ukabyirinda igihe nabishyize ko ukanga wihangana ukoresheje ibitaro Okay. inzira gusa urabizi neza yuko icyo nababwira umuntu atarashobora kuba yo kwipimisha umugera ku gihe aragira ingorane mu bw'igihe umuntu amenya umugera ku mwanya ashobora kuba yobaho ibihe byose yateza kubaho gusa ugakurikiza impanuro za muganga agashobora kuba yo kuhanura akafata imiti ku gihe neza hanyuma ibipimo byerekana neza yuko